Turongeye kuba mwaramutse namwiriwe bivanye n'umuntu wese aherereye hano munsi y'izuba. Turashima Imana duhaye kano kanya ngo rusangire ijambo ry'Imana. Dusoma mu cete Paulo yandikiye abikorosayi igice ca 4 umurongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Mugendana ubwenge ko hanze, mugura uburyo mubugwiza, imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana, zirunzwe umunyu kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Imana yacu nihabwe icubahiro. Jambo numva mu mutima wanje twoganira ni jambo gerekeye imvugo canke kuvuga. Kuvuga ni ikintu abantu bose batahura, abantu bose baravuga, kandi mu mahanga yose, mu moko yose, imvugo ziratandukanye bivanye naho umuntu abari. Paulo yandikira abikorosayi ababwira ukuntu bakwiye kugendana ubwenge kubo hanze. Kubo hanze rero nibo abantu bataramenya Imana, nibo birigomba kutubwira. Bisaba ko umuntu agendana ubwenge no kugura uburyo tubugwiza. Hamare imvugo zirafise ikimazi canke ikibanza gikomeye mu kubaho kw'abana b'abantu. Hari imvugo ishobora gutuma umuntu yiyahura. Hari imvugo ishobora gutuma umuntu agirirwa nabi canke amererwa nabi. Ariko Bibiliya itubwira twebwe abakristo ko tukwiye kugira imvugo zirunzwemwo umunyu. Uwo munyu suwo tugura hariya mu masoko canke hariya mu maduka canke ku mabotike, ariko uyu munyu ni umunyu ijuru ritanga. Yesu wacu nashimwe. Ni umunyu ijuru ritanga. Urashobora kuvuga ata munyu w'Imana abantu ntibanumva icyo uri kuravuga, ariko iyo hari imvugo zirunzwe umunyu uvuye mu ijuru, naho buri umwana mutoyi, naho abantu bokugaya bivanye n'ingene Imana yakurungiye mu mvugo zawe, utusanga izo mvugo yawe n'ivyo uvuze bifise ikimazi. Rero Imana yakeneye yuko tugendana imvugo zirunzwemwo umunyu. Muri kino gihe abantu benshi bafise imvugo mbi, bafise imvugo z'abadayimoni, bafise imvugo zicana intege, ariko Kristo aguha imvugo irunzwemwo umunyu. Kristo akurungire agushiremwo umunyu mu mvugo zawe. Ndakwingingira gusenga Imana kugira ngo ikurungire. Ugize iminsi uvuga ibintu biteye isoni kubera nta munyu ufise. Ugize iminsi wifata uko utari. Urakeneye umunyu uvuye mu ijuru ube mu kanwa kawe. Yesu wacu nashimwe. Niri jambo rero ry'Imana. Imana iguhe umunyu mu mvugo zawe. Imana igushirire umunyu mu kubaho kwawe kose. Imana igushirire umunyu no mu nyambaro yawe. Imana igushirire umunyu mu rugo rwawe. Imana igushirire umunyu aho uri hose impande zino z'isi. Ugendana umunyu, muntu uri muri Amerika, muntu uri muri Aziya, Australia, Europe n'ahandi hose. Uyu munyu ni ijuru riwutanga. Nijuru riwutanga aho uri hose, umenye kuri umuntu w'Imana. Niri jambo ry'Imana rero birashoboka nta munyu ufise. Uyu munyu ni Kristo awutanga. Ni Yesu mwakiriye, mwemera ari muri wewe, ucugira ibintu byose birunzwemwo umunyu uvuye mu ijuru. Ngomba sengere y'umuntu amazi iminsi agenda atamunyu afise. Niyo mpamvu n'imvugo z'abantu batakizemera kubera nta munyu zirimwo. Rero ni ijambo ry'Imana. Imana ikurungire umunyu ukwiranye n'ubugingo bwawe kugira ngo abantu bakujyeko bumve yuko bari ibintu birimwo ubuzima. Abantu bumve ko bari ibintu biteketse neza, birunzemwo umunyu. Abantu ntibadahwe bumvise ibyo uvuga, abantu ntibagire iseseme bumvise ibyo uvuga, ariko abantu bumvise ingene uvuga buzura ubuntu bw'Imana. Yesu abahezagire. Kadusenga Imana. Turagushimiye Mana yacu. Uri Imana y'ukuri, uri Imana uri mu ijuru, kandi ukora ibikomeye ku bugingo bwacu. Ndasenga umuntu wese mwami agomba uyu munyu, Kristo wongere kandi umuhe umunyu mu mvugo ziwe. Turasenga n'abantu bose bari bafise umunyu ariko bawutakaje urakandagirwa. Isano y'umunota wongere kandi basubirize, bongere kubandanya bafise imvugo zivura mu izina rya Kristo Yesu. Amen.